Ndabahaye ikaze mwese kandi nkaba ndabashimira ko mubandanya gusangiza video zanje abandi mukora subscribe kuba new subscribers mwese ndabahaye ikaze kandi ndabashimira cyane no kubo twatanguranye mwese ndabashimira cyane nkaba rero nashaka tuyage kuri iyi nkuru y'Abanyarwanda bahunze ngo bari kubahunga ngo mu Rwanda bashaka kubatera inshinge ku nguvu za corona bagahunga ngo ntibaziterwe ariko imvo ituma bahunga bakemeza yuko bobo ngo ari imvo y'imyemerere yabo y'ivy'Imana uburyo basenga ivyo bemera ngo ntibahunge. Hanyuma rero bamaze guhungira i Burundi naho ngo barashika icamba bagese ikindi ninzira ibabaje guko ngo baciye mu ibifunzo jewe binyibutsa ibintu byinshi guko mu gihe c'intambara abantu benshi baca mu bifunzo bakinyegeza mu mazi munazi mu bifunzo haba hariyo na za nzoka zita imisundo. Iyi nkuru ndayumvise hari ibintu yangaruriye mu mutima numva gahinda ariko nta kundi nyene burya u Rwanda rwaramaze gutahwamwo na shetani kandi satani atahavuye mu Imana ntashobora kuhaza. Rero ngo bashitsi Burundi vyabaye nka vyabindi abantu bavuga ngo guhungira umuvo ngo nimba ngo ni guhungira umuvo mu mwimbe cyangwa mu mufurege hahandi nk'akarorero uri kurahunga amazi ngo aje ari menshi ariko ugacuhungira iyo ari kariyegeraniriza. Noneho rero bashitsi mu Burundi barabankiye ngo ntibashobora kubakira ngo bateze kubanza kwemera ko bapimwe corona barabe ko batayifise hanyuma babone kubakira. Abo bantu baranka bavuga ati ntitwemera gupimwa ntitwemera no gutegwa inshinge. Leta y'u Burundi nayo iti utemera gupimwa kuko mu Burundi murazi ko bateko baratera inshinge ku nguvu mu Burundi gusa barapima abinjiye mutemera gupimwa mutemera gupimwa mutegerezwa gusubira inyuma. Ariko ku busesenguzi bw'iwanje mbabazwa n'ukuntu Abanyarwanda na cyane erega bo mu vy'Imana abo bantu Bibiliya yamaze guhwikira mu maso agatukura bagasinzira. Ntimugire ibi bintu tuba tuko turavuga vy'ibibazo barabitahura. Muri bo nta numwe azi yuko u Rwanda rwamaze kuba igitutsi mu karere. Muri bo nta numwe azi yuko atacoroshe ubuzima butoroshe. Muri bo nta numwe azi yuko mu karere umunyarwanda uwo ari we wese asigaye abonwa nk'umusipayi. Wabura umukristo wabura umunyarwanda asanzwe wabura umuhutu cyangwa umututsi uri mu Rwanda urinze usohoka u Rwanda ntukiboneka nk'umuntu. Baramaze kubanduza iceyi umwaku ubu mugendana umwaka mu gahanga nta hantu hamwe mushobora kuja muronka amahoro. Ni Burundi rero nuko kuba bankiwe je sinemera ngo bankiwe nuko ngo batapimwe guko ndazi neza iyo barabatanzania base gupimwa bari kubura bavuga ati reka tubaronderere ahantu muje muri karantine imisi 14 hanyuma iyo misi 14 niyahera tukabona nta ugwayemo tuzobarekura tubareke muje mu bandi. Jewe ndazi neza ko vyari kugenda uko mugabo kubera ko ubu mu Burundi mu nzego zacu hari imigwi ibiri. Turafise umugwi w'abantu bashigikiye u Rwanda bakorana na Kagame. Muri leta y'u Burundi turafisemwo abantu bakorana na Kagame. Abo bantu rero bajejwe niki iyo bumvise umunyarwanda yafashwe bihutira kutanga amahera ashoboka ngo asubizwe mu Rwanda ku nguvu na cyane iyo bazi yuko uwo munyarwanda ahungiye i Burundi atarungitswe na leta kugira spy. Iyo bazi yuko umunyarwanda ahirahira agahunga i Burundi ari ahunze rusoferi n'amadayimoni yiwe baca abo Abanyarwanda abo bigira abarundi guko benshi n'abavukiye i Burundi mu ncamake n'abantu amamuko yabo ni mu Rwanda baca bakora ibishoboka byose bagatanga amahera muri bariya Abahutu b'Abarundi bariya bajuperereza bariya bajejwe umutekano bagatanga amahera ashoboka bakabumvisha yuko uwo muntu ashobora kubaja ari umwansi ngo bamusubize mu Rwanda kandi niko vyama biba bagacamusubizayo.
ariko iyo hinjiye umwansi aje kwiperereza nta na rimwe mwarumvise ko bigamba n'ukuntu ngo bagenda bakarara mu mahoteli bamwe bambaye n'amamaske, nta na rimwe bigera batotezwa ngo basubizwe inyuma kubera ko iyo timu nyene ikorera FPR ibi Burundi nibo baca bagira nibo baca barondera protection, ugasanga aho bari n'umutekano nta no ubari yugwara. Ico kintu abanyarwanda bari bakwiye kukimenya, ariko kubera ko abanyarwanda benshi bamaze mu ncamake abantu bahurumiwe bugaraniwe mu byo bitwa ngo nagakiza, bakakabigisha gutandukanye nuko twese tuza agakiza, barabahenda. Benshi usanga batazi nibi bya politike, benshi usanga bavyukira muri hozana hozana hozana, bakarara muri hozana, ntibashobora kumenya ngo what time is it, ntibashobora kumenya ngo tugeze amasaha ngahe, ubu hari kwisi hariko haravuga ibiki. Nico gituma nabwiye abanyarwanda, jewe yandiko ndivugira amakuru yiga nino, ntimuzo don't blame me. Negeza gukurikirana nkamenya atahangiyeyo no jabuka, hangiyeyo sino jabuka. Sishobora gukurikirana ibintu by'u Burundi gusa, kuko menya neza u Burundi bidabayanganye. Abantu banje fise kubabwira ati igihugu kintu mujeyo muhungira ha, igihugu kintu mujeyo muhungira kubera no banakurikiranye umutekano w'ico gihugu kuntu meze. Ubwo rero abo bantu banyu b'abakristo bariko bariruka bahunga batazi yo baja, kumbe bahungira mu mitego shebuja yamaze kubatega. Uwo n'umugwi wa mbere w'abantu nako ndavuga mu bategetsi b'u Burundi. Hakaba rero n'abandi b'abategetsi b'u Burundi ku vy'ukuri bakunda igihugu, kandi bamaze kubona ko binjiranwe ko mu Burundi, burya mu Burundi abantu uzeye u Rwanda ruramaze gufata 20% y'igihugu. Ndabibabwiza ukuri, hari abarundi bamaze kubibona, nabo bamaze kumenya yuko umuntu wese asohotse u Rwanda akemererwa gusohoka nuko aba arungitswe kwiperereza. Idaze mata inzira yajemwo, yaca mu rugo rufunzo, yaca mu ibarabara, yaca ku mupaka, yagirana inzira yose yinjiye mwari umunyarwanda azwi ko abagiye guperereza. Nico gituma bafashwe bagafatwa nabo bantu bemeza yuko umuntu wese avuye mu Rwanda rugiye guperereza, baca bakora iki? Nabo nyene iherezo bamwe batwagwa muri interrogation, hari abakubitwa, hari abadakubitwa, hari baca barungikwa bakaja bukanwa. Urumva yuko mu ncamake umunyarwanda mu karere nta mahoro afise. Umuntu wenye nafise amahoro mu karere ni FPR nabari abambari babo, kuko bo ahantu hose bashobora kuhagenda n'indege atankomanzi bafise n'ababakingira. Ariko rubanda, abanyagihugu basanzwe, mwese muri mu bibazo, mwese muri mu bibazo. Ubwo rero iyo tuko turavuga ngo haguruka muharanire uburenganzira bwanyu, muharanire demokrasi, mukureho FPR. Jewe sindi muri babandi ngo kuraho ngo umututsi ngo ushireho umuhutu ngo no, ivyo ntibikora nta na gato. Nugukuraho FPR hakajaho uwari we wese ubwoko bwari bwo bwose mugabo ashoboye guhuza abanyarwanda, akabashira hamwe, abanyarwanda bagasubira kwiberaho mu mahoro, ikinyarwanda kigasubira kuryoha. Urwo rurimi rwari ruryoshe kera nkiri umwana, mugabo ubu ntirukiryoshe kubera ko benego barudoboroye, ntirukiryoshe. Ubu umuntu avuze ikinyarwanda aho kumva akanovera kw'ikinyarwanda, kuko n'ubu mbere ubu nta n'ikinyarwanda abanyarwanda bakivuga, bavuga abanyarwanda ubu bavuga ikirundi n'ikinyarwanda gicanganye, kuko ikinyarwanda numva kera nta nico bakivuga. Aho kumva kanovera k'ikinyarwanda ubu iyo wumvise umunyarwanda utazi, aho kumva kanovera k'ikinyarwanda kera umuntu yumva immediately wumva DMI, uca wumva inkozi z'ibibi ziri ngaho. Ntushobora kuyumvira ati yo umve ingene aho ahibongoza. Ibyo guhibongoza vyarahavuye. Urumva uko amabi ya FPR abameshi niko n'abanyagihugu batera batagarana. Kandi ko vy'ukuri bikambabaza guko abanyagihugu nka 90% bariko barazira ubusa. Nta muntu abakwiye kuzira. Ubu bugesera bw'aya mashetani ngo ni politike zaboze, politike zidakiza, politike ata muntu numwe ziha amahoro, nabo bazikina nabo nyene babaye hata amahoro babundabunda ngo ni politike. Ibintu biri gutuma urara udasinziriye, ukagenda uravumwa aho uciye ngo ni politike ngo uri kurakina. Uwo ni umwako, ni imyaka baba bariko barakina abanyapolitike. Nta bintu byo gukina bituma abanyagihugu baburi ihengekerezo, bakabura aho biruka baja, kubera ko ingeso mbi zabo bantu bigira abanyapolitike. Ubwo rero murumva yuko baciye hakora iki, haciye hagera ngo gusubizwa Burundi. Gusubizwa rero nako ngo kwagenze gute, ngo babashikana mu maboko y'inzego za leta y'u Rwanda. Mwese murabizi ngo jambo cyo gisigura
mwese murabizi iryo jambo ico gisigura. Iyo bagufatiye ku mupaka wamaze kujabuka mu Burundi bakagusubiza bakagushira mu maboko y'abasirikare b'u Rwanda, uzi igikurikira, mwese murabizi, na cyane cyane ku bahutu, iminsi yawe ibirangiye. Kandi mu Burundi nubwo biragoye kumenya ngo ninde aje kuba umusupayi, mugabo kandi birambabaza iyo basubije inyuma abanyarwanda nk'abo baca baja kwicwa, nk'abo b'inzirakarengane, bica bimbabaza kuko ku vy'ukuri na gatotezo ku mpande zose, kandi bobo benshi usanga ataco bariko barazira. Ariko ikindi naco, nk'uko nguma ndabibabwira, tureke kurekera ubuzima bwacu ngo tubuhe abantu ngo abe ari bo babudirija. Reka tuze kuri ibi byo kuvuga ngo gusenga cyane kugeza naho ngo iziga nshinge sinemerwa ko bakwiye gutera abantu ku nguvu, ntavyo nemera ivyo. Je nemeza yuko umuntu akwiye gucagura kumva ati nkiye kurutera, ariko reka tuvuge muri kayo mu gihe baba baguha gucagura izi nshinge. Abariko barazikora bazituzanira ni nabo bakoze n'iza mbere, ni nabo bakora niyo miti yose twirwa turanwa, kandi yose iyo miti wikirukiranye mike muri yo niyo idufitiye akamaro, iyindi yose igira ngo iratuvuye ikadusigamwe ibindi bibazo. Kuba rero abantu bigishwa ngo urwo rushinge rwa corona ngo niko uzotinya, hirya yejo umwana wawe avutse za nshinge bamucandaga kuva kivuka gushika mu myaka 5 ngo ntuzitinye. Kandi tuzi ko no muri ziga nshinge harimwo amatresiz y'ama embryos baba baraseye n'aba unborn babies n'ibiki byose. Ivyo bintu bakumva yuko urushinge rwajemwo ibihuha, amakuru y'ukuri n'amakuru y'ububeshi arico cyonyine cyo barazishinga, kikwereka ukuntu abantu bacu badakurikirana ama information ngo bamenye ati ukuri kurihe ububeshi burihe, nico kikwereka. Abakuru b'amadini mu Rwanda nta kintu na kimwe ntibabigisha ivy'Imana, ntibabigisha nta kintu na kimwe babigisha atari nimbohe mu ncamake za FPR nyene, guko murazi neza yuko ayo madini batakibategeka ngo tanga amahera dufashe abagowe, dufashe abagwaye, ahubwo bategeka ati tanga amahera ya FPR ku nguvu. Ibi rero ni ibintu jewe ku vy'ukuri ntivyanezereje. Mugabo kandi sinshobora, I can't blame my government, sinshobora ku blaming Burundi. Igituma ntashobora ku blaming Burundi, abo twugururiye bakatwinjiramwo uwo mwaka w'1959 nuno munsi baratubereye kanseri mu gihugu. Amacakubiri bazanye bayatera mu Barundi, uno munsi murabona imvururu zamazabaye mu Burundi kubera amacakubiri baduteyemo. Abishwe bamaze kuhashika, bamaze gushika mu gihugu cy'u Burundi, abarundi bicwa n'abatutsi b'abarundi bifatikanije n'abatutsi b'abanyarwanda bahungiye Burundi. Abarundi bishwe igitigiri cyabo gisumba impunzi z'abanyarwanda bahungiye Burundi, bahungiye Kongo, bahungiye Tanzania, bose bateranije muri ico gihe. Barishe barakuzako. Ubwo rero urumva yuko abanyarwanda mu ncamake baramaze kuduhahamura mu karere. Abanyarwanda nta ntuze bagifise, nta karatirya kabisa bagifise. Bigaca rero biza kuba ingaruka mbi kuri babandi babatishoboye, b'abanyarwanda banyarucari, babandi hariho abantu ibintu vya politike batazi niyo biva niyo bija. Mana yanje, hariho abantu muba mu gihugu kimwe bo bibereye mu yindi si, batazi iyo biva niyo bija. Nibo babo bahaguruka ngo bakagenda bariruka ngo baciye mu rufunzo ngo barashika Burundi baronka amahoro. Kandi ndazi niyo bakaja Tanzania vyagenda uko nyene. Abanyarwanda mu gihugu baramaze kubohwa. FPR yakoze amakosa menshi mu karere bituma abanyarwanda badashobora gukundwa na gatoya. Noneho aho vyunyukiye bikiri ivyo kurasa ho gusa vyari mitende, guko misi yose bama barindiriye kumva isoro. Aho rero vyunyukiye ngaha, aho batanguriye kuroga icyamaso, baroga uruyoya, bakaroga umusaza, bakaroga umusore, bakaroga inkumi, bakaroga, vyatumye noneho n'akariho kadenduka. Ubu umunyarwanda wese ahari, umurundi wese ahuye n'umunyarwanda ahari muri Afrika
canke ndetse no muraha muri ibi bihugu harimwo bamwe utokwizera murahura ugatangura kwiyumvira mbega ntiyoba yagana DMI, mbega ubwo wewe si DMI, mbega ukumva ubwoba bwinshi cane kubera iki ntaco umuziko nawe ntaco akuziko, ariko ubwo bugesera ngo ni leta yabo yarabacafuje. Ni nko muri ya miryango usanga bavuga ngo muri famiye y'abana akabararoga, ariko ugasanga haruga nka sekuruza, haruga nka nakuruza, abo bana babuzukuru nta nivyo bazi, ndetse n'abana babo baroza ugasanga nta nivyo bazi, abavyeyi babo baroga mu mpisho, mugabo bagaca bagira kombinezo yose ngo famiye yose ngo nabarozi, abantu bagatinya famiye yose. Murumva yuko vya bindi bavuga ngo umuryango yabaye umwe atukisha umuryango. Iki ni ikimenyetso c'uko aho kwiruka ngo muhunga FPR, ahubwo nimukorere hamwe muyigwanye iveho. N'ahandi ho nta buhungiro mufise n'ahantu hamwe muzoja ngo babakire, nta na hamwe. Kagame nawe uko bazobandanya babafatira kuri iyo mipaka babasubiza iwanyu, abo bagesera b'abakozi ba shetani bakorera Kagame nabo bazoca baza babakira, baza kubakubita inyundo n'imipanga nk'uko babimenyereye, abandi babakorera tortire ziterabwoba. Ubwo rero je nibaza yuko abanyarwanda mwese mukwiye kubona yuko impinduka ikenewe, mukarondera demokrasi irama itagira amacakubiri, aho umunyarwanda azogarukana kwisanzura, akaba hashobora kuja mu Burundi, kuja Tanzania, kuja Uganda, kuja Kenya, Kongo, ukagenda n'amara mugenda urivuga amazina ati dore ubwo ngubwo raje mvuye mu Rwanda, bakakwakirana amahoro nka kera ati tora amazi unwe, ukaburushe ngo uryame ngaho uzogende ejo, batikeka ngo ugiye kubica, batikeka ngo urabaroga. Nico kintu mukwiye kugarukako. Mugabo mudakoreye hamwe se ngo ico kizoshikwako ntigishobora gushikwako. Muteze kubanza gukorera hamwe, amacakubiri mukayavana aho guko mubandanije amacakubiri. None ko tuhageze gutinya ko ntatinya ngo umunyarwanda yo mutuzi twamunyuza ngo numututsi gusa canke ngo numuhutu gusa. Twaramaze kubona yuko Kagame agira recruitment, uwemeye kuba inkandagira intuzeye yiwe, uwemeye wese kuba inkozwa yiwe akoresha ivyo ashaka ari we wese, yaba umuhutu yaba umututsi, naho yoba umuzungu aramukoresha. Hanyuma twumvise kandi ko abamotari nabo ngo ari itegeko burundu ngo yuko ngo ya mamoto yabo ari kuyashirako kakuma gaharura miles n'amahera gatanga, ngo kugira ngo baze baratanga amahera muri leta. Abamotari bati imoto ko ari iyanje niguriye, uwo muntu uwundi afise kuzana icuma gushira ku moto yanje, jewe ubwanje nigabira kunkora ko business ninde. Vyanka vyakunda mwabamotari muzobikora mwase naho mutahe. Ubwo ba FPR ifise ku bamotari, abamotari benshi nabo bita abasope, abahutu n'abatutsi bari basanzwe bari mu Rwanda, bimwe akazi muri leta, baravuga bati iki gihugu twacubatse kuva kera ntidushobora kwicara, reka dukoreshe amaboko yacu, guko barya hari bafise ama diplome muri barya ba motari benshi. Mbwa baravuze bati nubwo twimye akazi muri leta bakatwima akazi mu makampani yabo, reka tubandanye gukoresha amaboko yacu. Ubona ko n'abavyeyi bacu bari batureze neza bakatwigisha ibikorwa, twitwarira amamoto nta kibazo. Ivyo FPR ibona ntibikwiye kubera ko basanze kunguruza abantu birimwe amahera, naha muri ibi bihugu abantu buguruza abantu birimwe amahera, kumbure mu Rwanda ntibirimwe amahera nkaha, mugabo kandi ayahuye n'ibigihe barimwo arimwo. FPR ikagira ubwo biti aba bantu abahutu n'abatutsi aba bantu baramaze no kuduhinyura, nitutanyaragasa tukaza turabaka amahera menshi bakicwa n'inzara, bazoronka amahera barya base neza, guko murazi muri FPR kirazira yuko usa neza utari muri yo kundi y'aba mafia. Bakeneye abo abari bo basa neza, abandi bose babe basa n'abazingamye, nico kintu kibanezera. Rero wikoreye iyo motari yawe ukiyinjiriza amahera yiwawe atawugukontorora, uzogisa neza, uzoronka amahera usumira abana, uzosomesha abana bawe. Noneho bakikeka ati uhave unaterera bene wanyu bari mu mashamba kugwana kumbure bogura n'urusoro. Ubwo nibwo bwoba bafise. Nico gituma bariko baratoteza abamotari babazana kwivyuma ngo vyo guharura ngo mama yazi bagenze ngo n'amahera baciye, kandi ayo mahera arayo baca mugani wabo ku mamoto biguriye, ata muntu yabahaye uwo mutahe wo kuvuga ati ndakuguranya imoto zurakora uko. Bakavuga yuko ngo uwo bazofata ngo ari kuri moto itagira ico uwo bazofatana iyo moto itashizwe k'ico cuma giharura
nawe bazomuca amande. Burya no kubesha ntibazomuca amande ahubwo bazomutwara kumwica. Baba bashaka kubesha gusa amakungu ngo bumve ko ari amande, ariko bariya abantu n'abateroriste nta bubeshi. Uwo muntu nyene uwo bazofata ico cuma atagifise bazoca bamunyuruza. Ikintu je nohanura abamotari, abantu mwese munyumva mugira abamotari, uzobona ko adashoboye gukoresha ako kuma kugira ngo arambe, arafata iyo moto ayiparike muhira yirekerere yicare. Kuko ufise kuvuga ati urenge kuri ayo mabwirizwa yabo yaboze, ati ndatwara imoto. Umuntu ashobora no kuguhenda ati nsimbana ni harya ari minota 10 nta uza kugufata, nigire nyaruke uzobukoze, kumbe ni ugusetinze bagufate baze kukwica. Iyo ni inzira nshasha yo guhonya abamotari. Iyo ni inzira nshasha yo guhanya abagabo bose b'abamotari. Nuwo mugambi bafise. Mugira ibihe vyiza rero mwese musangire video zanje, murakoze.